Bakunzi ba Pioneer, ndi umwe mu bavumbuye iri faranga, ndi na computer science, mfise n'imigambi itandukanye muri ino communauté. Uyu munsi mfise ku meza yanje insanganyamatsiko ya Pi token na exchange. Mw'iri kura rya communauté hari utubazo badahuriza kuri Pi ubu yahujwe na exchange. Izo zimwe ziri no gutuma ecosystem ikura bitangaje, ubwo izo exchange vyabaye ngombwa ko zinyura mu nzira ya KYB. Ibi bituma Pi iri kuri iyo exchange ari imwe niyo twamininze. Reka tubisobanure duhereye mu ntanguriro. Pi kuva 2019 yaboneka biciye mu kumininga, vyatwaye imyaka 6 kandi misiyo yayo ntiyahindutse, ni yayindi nyene yukugira Pi ikwire hose. Abandi barasaba ko yoja kuri exchange kugira ngo idandazwe, bayigure amafaranga, bayitunge. Niho ukwa kabiri kw'itariki 2025 twashira ico gisabo, tuzishira ku ma exchange, dukora open mainnet iri muri pre-mainnet. Kugira Pi zabonetse muri pre-mainnet bikunde zimurigweyo canke zivanweyo, mugabo izo exchange zigaca muco twise KYB. Iki twagiteguye imyaka itari mike kugira ngo navyo bidufashe kubaka igiciro ciza gishitse. Kubw'ivyo iyo open mainnet ntiyabaye ngombwa ko iba kuri buri exchange, kiretse exchange yashobora kurengana ivyo yasabwe, yahita ihabwa uburenganzira canke se ubushobozi bwo guhita ilistinga Pi, igakorerwa wallet ya ecosystem kugira Pi yose iharungiswe ibe ifise umutekano wose kandi irinzwe. Ivyo twasaba vyari vyatewe, ivyo twasaba vyari vyatewe nuko mu rudandazwa vyemewe, hemejwe inzete canke se ivyete vyerekana ko ata mafaranga adaciye mu muco iryo soko rikorerwako kuri iyo exchange. Mu kwa 12 k'umwaka uheze, dufise ama exchange menshi yaramaze kwapplyinga ivyo twasaba. Muri izo exchange harimwo OKX, Bytegate, Mexkis, Gate.io, Pionex ndetse n'izindi. Izi nizo zemewe izi nizo zemewe kutagira speculation ziri faranga muri ecosystem. Bikunda ko uzijanayo ukadandaza canke ukazigarukana muri wallet ya ecosystem. OKX niyo yabanjirije izindi, mu nyuma izindi zirayikurikira. Ndabinginze igihe cyose mukurikire izo business zakoze KYB. Niba hari token ugira ushire muri wallet ya ecosystem, utazocisha aho twababwiye azoba ari mu nzira y'uruhombo. Ego Pi iri kuri exchange ego Pi iri kuri exchange ni Pi imwe iri kuri
n'iyiri muri wallet. Kuyo yari yayirungitse hariya yavuye, kuko yarungitswe hariya yavuye muri ekosisteme ya Pi Network. Mu by'ukuri Pi ntihari ngo iturire amahera y'abantu canke ngo iturire amakonte yakoze KYC ngo nuko wadandaje canke wexchanginze. Oya, dufise amategeko yacu n'ubuhinga bwacu. Rero ivyari bihari ivyo guhana ivyo bikorwa byararenganye kuva mu kwa kabiri. Kubw'ivyo ni mu trading atakibazo, kuko kugura canke kudandaza uba ni freedom canke ni ukwibohora k'ubutunzi bwawe. Ubike neza secret key n'ayandi mabanga agize konte yawe. Buri exchange yasuzumwe irafise umutekano, kuko Pi iri kw'iyo exchange imeze nk'iyo twamayininze ni bimwe. Nimubandanye mwegeranya Pi biciye mu kuzuza ama cercle de sécurité, kumininga buri munsi, kuraninga amanode canke kugura mujana muri Pi browser mukoresha ziriya apps canke izi exchange zasuzumwe. Buri Pi yose yabaye migre ni Pi y'ukuri, zifise adresse imwe na blockchain imwe, ni nayo ikora muri blockchain na Pi iriko idandazwa muri OKX, Bitget ndetse n'ahandi. Ni imwe n'iyiri muri ekosisteme. Ushobora kuyirungika ubwo nyene muri mainnet wallet ata kibazo na kimwe. Ariko be maso, mwa kino gihe turi mu gihe ca enclosed mainnet, hari exchange zimwe zaristinze IOU tutazi, kandi nta nubwo yigeze iparticipa kuza muri ekosisteme ya Pi ngo tuyikorere ubwirinzi kugira ntihaze habe speculation kuri yo. Inyuma ya open mainnet, nta exchange itakoze KYB izemererwa gukomeza ikoresha IOU kubw'intumbero yacu, kiretse izakoze KYB nizo zizofatanywa direct n'ibikorwa nyezina ataguhindagurika bizongera, kuko ntitwifuza ko hazobaho ibikorwa bitemewe n'amategeko be n'ubu escrow muri ino ekosisteme. Uku mubona twegereza mainnet gahoro byose nibiri mu biganza by'aba pioneers. Ni murabe kuva mu kwa kabiri twakoze tutiziganya kugira tugwize exchange ziriko zikora ivyo bikorwa. Mukomeze minage buri munsi, mukomplete ama KYC, mugire checklist zanyu, mushobore gukorerwa mainnet wallet iri migre, ishobora kwakira canke gutanga Picoin, canke ikore mu bikorwa vy'aba developer. Ni wahitamwo gukorana na exchange, ndabasavye korana na exchange zasuzumwe, urinde private key zawe. Bakunzi ba Pioneer, ndizera ko ubu butumwa ntanze bubaha y'umuco. Rero uguhindagurika kuriko kubera kuma exchange niyo ntango shasha, ariko imbere muri ekosisteme niwo mushinge. Twese hamwe twubake igiciro cy'ukuri, kuko Pi iri mu biganza bya buri mupiyoniye. Murakoze.